jewe ngiga ko kuga commentaire nisomeye ngo Ntare ngo company ya INYISHU ishobora kuba yamutanze igitambo kugira ngo itere imbere. Nilijua nari ndabizi iyo ni commentaire nasomye commentaire iyo ni commentaire nasomye bifise ubuntu Ntare no umuntu wacu Ntare dukorana Ntare no umuntu wacu wose dukorana kandi ahari hose kuko Imana mwakira imwakiragiye okay mushaka tuyabwira kandi ari ibintu biri serious sheri nizere kibazo cy'abakozi ni umuhamagaye gute kwanza umuhamagaye gute no kwekuze oya ngo zedi sheri wa Allah manager ikibazo ni cy'abakozi mumwe mwabikwepa nimushaka tuyabwira kandi ari ibintu biri serious sheri nizere kibazo cy'abakozi ni umuhamagaye gute kwanza umuhamagaye gute no kwekuze oya ngo zedi sheri wa Allah barakoze bobo katabasi subire kubumva kataje bobo katiyo kamera jewe nza kumva ivyo nje kuvuga ko je navuze kuze oya yo umva oya ntacu tubandanye urakoze ariko kuze sorawe kamaro wako utanyitondeye nishaka kwambi jezo kubarira ivyo jezo akunda ni telefone ngakubarira ariko ikintu kimwe nazofa ndakubarira agikora ni wasura kugikora ko waragikoze wasura kugikora ariko sivyo batuzanye oya nta sivyo batuzanye niro manager ikintu kimwe mu kwepa mu bikogwa ntimushaka kumenya ibibazo yuko biraca ku bakozi bahanyu kuzuvuze nabi nidushaka kumenya ibibazo yuko biraca none tutamenya ibibazo biriko biraba muri kampuni eske kampuni yo biri kampuni canke yo bari je nibaza kwari etere football ahubwo kubera ko umwe wese arinjira uko ashatse kwanza none yafise amategeko wapo telefone bafite ikintu cyose gifite amategeko isoko ni umuntu yinjira uko ashatse ko agasoko uko ashatse soko rero kampuni yacu mwayigize isoko soko kuko harona amasaha utashobora kwinjira mu soko none umva ukwinjira ushaka gusa ntawe uza gukontrola ko waje no kutaje mu isoko sawa haruza gukontrola ko utaje cyangwa wagiye duga kibijambo rega ubwo n'uburore ndiko ndaguha none kubera iki mudashaka kumenya ingorane ziko ziraba Numuntu ashaka control biriko narinsubiye kwipasa biriko biraba Ntare kugeza kuri no mwanya ari hehe Ntare egal kuzire dufise umutima inyuma y'akazi dufise umutima w'urukundo turi abantu dufise ubuntu Ntare no umuntu wacu Ntare dukorana Ntare no umuntu wacu wose dukorana kandi ahari hose kuko Imana mwakira Imana imwakiragiye okay yakuze banyishimete jewe kuze yaje kusomborosa amajambo azukuri kuze uyende ababwiza ukuri ababwiza honarani voilà urumva ko rero arabizi ariko arambwira mvuga ukuri nukuvuga ngo kuri arazi ko ndakuzi nawe narakuzi jewe mfise amakenga y'akakantu weje kuvuga aho nyene nk'umuntu naciye mu kunebe y'ishuri je mbona yuko ngakuze yaje kunkuramwe akantu kubera yumva akantu kiwanje reko ubwivyo je namaze kumunyura jewe naje kukumviriza n'abakunzi bayinshi beze bakumviriza unkuremwo ibindimwo amajambo nyene none amajambo no yavuga yose no yavuga yose yanjeje jewe oya nyene kuri Ntare nyene uratubwira negezo gukoresha strategy yose ishoboka kugira ngo amajambo urusako ndaruronke ubimbwire urihenza urajaboro kuko vraiment ari ama strategy udashobora gukoresha usanga ni wewe uzoba uri kuri pieja kandi wagwa mu gatego birakunanira ko wikuramwo imbere y'abakozi banyinshi sawa mbwira ivyo bagomba vuge kuri Ntare Imana igire navuze Ntare n'umuntu wacu n'umuntu twakunze kandi n'umuntu turashakunda kandi Ntare ibikorwa vyiwe bizobandanya biboneka kuko vya bikorwa yakoze nibizova bizimanganye ko izina ryiwe rizoguma rikora iteka ahari hose Ntare umenye Ntare gusa ahari n'umuntu ari ahantu hatuje gusa kuba atuje nuko twebwe abajejwe kampuni tukiri mu matohoza ariko icyo tuzi gusa mu misiri mike Ntare ari gihe mwomubona canke urumva nawe ubizi
jewe ngiga ko kuga commentaire nisomeye ngo Ntare ngo kampuni ya INYISHU ishobora kuba yamutanze igitambo kugira ngo itere imbere. Nilijua. Nari ndabizi. Iyo ni commentaire nasomye. Commentaire. Iyo ni commentaire nasomye. Tufise ma YouTube twese tuje umbwira ni kiganiro wayibonye commentaire amaje ngende ko kiganiro ndakironde. Ubanje n'abasonde na shoot. Ibiganiro maze gukora ni byinshi kandi kabayikoze ku kiganiro ciwanje nakoresheje. Vraiment Ntare bagize iyo commentaire. Uviriza. Nuko gusa ariko ubu nurukundo gwacana mufise Ntare byese twarakoranye cyangwa ugo rukundo urufise alabsence ya Ntare umviriza Ntare kuva gihari Ntare nta kintu twari bigere dupfa je na Ntare c'est sûr abantu bashobora kubihinyuza abandi bose twarashwanye na Nice twarashwanye na Prince gusa nyene si vya grave urazi ko je nti complica sana urumva ariko Ntare ni umuntu twatanguranye kampuni twatanguranye ikinyamakuru kuva kigitangura Ntare naramukamera Ntare yarankamera jewe Ntare ko ndakora ikiganiro narafata kamera umukameramani washo dahari igihe Beniagi yaragwaye nafata kamera nkamukamera mbona kuze icyo nakubwiye Ntare yarafata kamera muri absence ya Beni akankamera je ndiko ndakora ikiganiro donc twakoranye ibihe bitandukanye twajanye ahantu hatandukanye ibuka Ntare niwe twashoboye kujana no kuraba X-ray igihe yari yasaze bamwita Tupac ndavyibuka ivyo byose rero urumva izo ngendo zose twafatanye na Ntare si kuvuga yuko tutari tuzina cyangwa tumvikana. Okay none wewe umbye ndabona neza ndakuvije biraboneka yuko ubucuti bwanyu bwari bwa hafi cyane kuruta twebwe to mu managing rero ibura giwe ubizi hari n'ahantu nari ari ngira ngo uwo buhazi byo byiza no ko utanga umuco abakora ko batumviriza hanyuma ibintu bikagenda neza kuko nakunombwira ko ubwo bucuti bwose mwari mufitaniye wowe butazi aho nari yagiye cyangwa wowe butazi amakuru ya Ntare ahubwo rero gutangura kugira amatohoza kuko tufise ahantu tufise imbibe zacu twakoze twatumye ko mu kuduha makuru chaque jour ivyerekeye Ntare kandi ndabona tuko tugeza ahantu heza ariko rero nagiye kure ngoma nangure nawe nyene kukuraba neza kuko amatohoza uyatohoza n'abantu muri kumwe ukagenda ahubwo nari nibagiye kuko umuntu mubi ntava kure aba muri mwebwe nyene aho bushaza kuvuga ko kuzaniwe mubi wa Ntare wabivuze yabivuze okay ntaco aha avuze ko kuzariwe mubi wa Ntare turaba muri kampuni se wa nyene kampuni ivyo akora turabizi ivyo byihoze kuze nyuma yo kubura kwa Ntare amamodoka atanguye kuza ivyo tuca tubiraba Ntare atarabura nta modoka ari bwaboneke ibikorwa byakorewe muri kampuni turabizi kugezaho kampuni irogwa kampuni yarozwe Ntare atarabura none narafuye ivyo ntavyo nzi ivyo yo bivuze wovuze ngo Ntare atarabura none narafuye kubura none araboneka ko je ntamubona wavuze ko dufitanye ubucuti ko je ntamubona ko ndamurondera sindamubona wowe ufitanye ubucuti utazi aho narari ntaho nzi njo gituma nje kubabaza kubera iki none kuva ico gihe cose nta numwe muri INYISHU media yari bwabivuge ko mwese mwari muhoze gusa je ndabakurikirana reka ndabikurikirana kandi sinzi ndabagiriza kuzeyo nawe urukura twagiriza Ntare ibura rya Ntare gusa tugenda kokubwiye ko gutuza kwa Ntare kuzeyo ivyo tuko twavuga agutuza kwa Ntare kubera Ntare aracari muzima Ntare narafa kuko benshi murashobora yani kifupi unaza mkazua mengi Ntare ni mtu mzima Ntare iko mzima acha kufa kwa sababu na hadi sasa tuko tunapata taarifa ya kama Ntare tunaanza tukampata lakini sasa katika utafutaji hatuwezi kwenda kamili ya TV tubiye mu Kirundi umviriza ndameranja genda umurundi kandi turi muri East Africa nawo kuko abarabe ikiganiro gusa abarundi gusa n'abari mu mahanga barakira urumva Ntare nitushobora kuvuga ivyiwe ku kadomo yani 100% kubera hari ivyo mwisigariza mukibikira
nko mu butegetsi utegezwa kwisigirizamwo ibintu bike voilà nyene muzi nivyo muyi uze gutanga amakuru nyayo mu gihe uba ufise umuntu physiquement akwiye neza atakono nakanenge nakamikazo bakavuye nagusa ubu none uvuze ngo ntare ngo ubu ntare ngo ageze mu Kanyosha hanyuma tuje tugenda mu Kanyosha tumubure nyene bacho bambona ko ndumuisiko oya uvuze kuza hari uze aha tuje urumva nta makenga ufise amakuru akwiye nanje umviriza ntare sinakubwiye uko jewe nziha none uvuze ngo aratuje ntiwamubonye ko atuje okubwiye ko atuje amakuru adufitiye ko ntare ari muzima none kuba umuntu ari muzima ategeza gutuza kuko nawe bari mu bibazo utegeza gutuza gusa kuko ivyo bibazo birashobora kubera byinshi mu nyuma gatuza uco yakira rero ntare ahari yari yakiriye mu byarimwo byose niyo vema muri nakubwiye ko ntare atuje ariko mu matoza tuko turakora mu misi itari mike ntare turashobora kubaha amakuru meza ageze kuri 100% nkuko kuzi yabivuze yuko we atanga amakuru yizewe natwe dushobora kuba nestuge amakuru yacu niturayizira 100% niyo mpamvu tutashobora kuvuga neza exactement ivya ntare gusa yuko vya ntare tubivuga kunyene ego ntare gusa aha ari mumenye yuko gusa ni muzima no kuvuga ko rukiri urusa kandi ntare aracaye we yesi ntare gusa araciyakiriye ntare yari amaze kuyakira ubuzima bwose arimwo gusa bakunze bafite uwo mutima bagubize ku masengesho abari bavuze ko yatwawe n'ijini nabo ubavuga ya jini yo gutogwa n'ijini ko n'uburenganzira bw'iko umuntu wese afise nuko nico shaka kuvuga ntare abamutwaye ntare ari mu mimba voilà aho bakuzi banyishumeze ngira ngo muraronse inyishu rero manager yaje kutubwira ko ntare ari mu mpimba ntare arafunzwe ntizuzi ko sakoze nyimba hari ivyo mupanga nimba hari ivyiki ni exemplaire reko nakubwira ndashaka kuvuga ko ntare yo bari mu mimba ndashaka kuvuga ko ntare yo bari yagiye na he ni vya bintu byo kuvuga yuko ubu nyene nashobora gutanga amakuru umva nkubite ko nya complètement rero gusa igihare gusa ntare ahari yaramaze kwiyakira ariko kuba duha amakuru batubwira yuko ntare ari muzima ariko ubuzima amerewemwo nibumworohereye gusa ariko busabwa amasengesho yaduhaye amakuru kuri ivyo busabwa amasengesho tumusengere mu madini yose atandukanye nico none nkubu network nico badusabye telefone ya ntare iraronkeka iraboneka kwanza urakoze nese ko kimbaza kuko ryari nararonse apel y'umuntu ari hanze amazi vyerekeye telefone ya ntare nkuko nakubwiye yuko mu matuza tuko turakora akarusi nashaka kukavuga ko ariko umva je suis obligé de kanaka ruza ngo rusaku ego aza kutubwira byose urumva telefone ya ntare iri mu bajeje umutekano nibo bayifise kuko mu makuru twaronse yashoboka ntare ari ahantu mubo bari kumwe wa musi ari ahantu ntare yashobora kuba aho ntare yarari wa musi bahasanze telefone rero ni bimwe mu bimenyesho vya ntare yagiye arasiga byerekana yuko ntare yoba ari muzima yuko atarafa canke yuko gusa ariko bakatubwira yuko ko tokomeza kumusengesha kuko umuntu utazi exactement hali tikeza kwiza amasengesho ariko telefone yiwe n'ivyangombwa bimwe nkakaranga muntu yarabonese urumva nibe Usuze nivyo nyene ariko gusa cyo umenya gusa no kuri telefone yiwe ifise abajeje umutekano. So ndagushimire cyane manager ku bw'umwanya wanyu muduhaye hama mugira ibihe vyiza. Ibihe dusanzwe tubisanganywe nawe reka ndabiguhe ndabikwifurije. Urabinyifurije merci.